bakunzi mbonesha kure BTV Burundi ndabaramukije ndabaha ikaze muri aya makuru avuga no musigenekerezo rya 2026 munyonyo mu mwaka wa 2025. Florence Rankunda nje ngenda yabashikirize mu nkundire ndayahere mu ngingo nkuru. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije bwifadikanije nishira hamwe kabi hamwe n'urwego rujejwe gukingira ibidukikije rwatunganije uno munsi uruganda rwahuje abahinga n'abari mu gisata c'uburimyi mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene hogwanywa udukoko twonone biterwa kugira umwimbu bandanye wiyongera atankomanzi. Kabaya akaryo keza ko kurabira hamwe ingorane zishobora kwaduka hamwe n'umuti wotogwa mu kwirinda no mu kurwanya utwo dukoko twonone biterwa. Uno munsi genekerezo rya 2026 munyonyo ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi bafasha abagwayi. Twabibateguriye mu idonido ry'aya makuru. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bwifadikanije n'ishira hamwe kabi hamwe n'urwego rujejwe gukingira ibidukikije bwatunganije no munsi genekerezo rya 2026 munyonyo uruganda rwahuje abahinga n'abari mu gisata c'uburimyi mu ntumbero yo kurabira hamwe kurwanya udukoko twonona imirima kugira umwimbu ubandanye uboneka mu Burundi atankomanzi. Kabaya akaryo keza kandi ko kwiga ingorane zishobora kwaduka hamwe n'umuti wotogwa kugira hagwanywe utwo dukoko twonona imirima. Kurikira Celestin Yongere arongoye umugambi kabi ku rwego rw'igihugu. Uwo munsi wari umunsi twashize habona igikorwa cabaye kugira ngo dufate mu mugongo dukoranye hamwe kigo cyitwa DPV urwego rujejwe gukingira ibiterwa. Hanyuma ico gikorwa cabaye murabona mu biterwa harimwo ingwara hakabamo n'udukoko dutera ibiterwa bini ingwara zitera ibiterwa. Turagiranira imigenderanire n'ibindi bihugu hanyuma turinjiza ibindi bivuye mu bindi bihugu ku buryo tuvyinjiza hakazanana n'ingwara hakazanana no kwa dukoko. Nico gituma rero iki gikorwa turiko turavuga no kuvuga twaricaye abahinga baricara hanyuma bararaba bati kumbura ingwara n'udukoko tuva hanze hamwe dushitse mu Burundi twotera ikibazo mu burimyi bwacu n'utuwe. Hanyuma baragira liste ico batabicara rero liste de nuisibles réglementées. Ndo kuvuga yuko tufata utwo dukoko twose watoye n'izo ngwara zose watoye ugacuvuga uti iki gitabo dufise kirimo izo ngwara zose mu mice yazo be n'ubwo bukoko bwose. Tuvuga tuti hamwe vyinjiye mu gihugu byo kwica byinshi mu mirima yiwacu no mu byo dukora byose. Iki gitabo rero nico kirimwo izo ngwara n'utwo dukoko tugira tuti ntidukeneye ko vyinjiye. Murazi yuko bavuga mu kirimi cy'igifaransa ngo mieux vaut prévenir que guérir. Nico gituma rero iki gitabo rero ico gica gifasha rero mwabonye aba inspecteur phytosanitaire bariko barabaha ibitabo. Ni ukuvuga ko iki gitabo gica gifasha baba inspecteur phytosanitaire bari bakorera ku mipaka kugira ngo umuntu azanye ikintu barabe bati ibyo wazanye ibi ntibirimwo. Nico gituma rero gica yitwa rero liste de nuisibles réglementées. Iyi liste rero tuca tuyiha bajya ba inspecteur kugira ngo nabo baje kuyikoresha kugira ngo ivyo bintu bishore kwinjira mu gihugu. Ubu rero tuko turinjira mwidonido kuri avoka hari ingorane ziyi, kuri bya bigori hari ingorane ziyi, kuri bya bindi hari ingorane ziyi. Icyo bita analyse de risque phytosanitaire. Nico tuko turakora rero ubu n'igikorwa tuko turakora inyuma y'iki kugira ngo rero hace tugira tuti kuri avoka ingwara ziriho nizi reka rero tuzigwanye. Aho ni kubijanye no kugwana n'ingwara mu gihugu zamaze gushika cyo tuzigwana gute. Ubu rero ibikorwa bindi bizoca bibandanya no tugira tuti none za ngwara ziri mu gihugu tutozigwanya gute. Mu kuzigwanya tuzokenera imiti yiyi. Ibyo rero turiko turakorana n'izindi nzego harimo Aprevepa kugira ngo cyo tugira liste y'imiti kenewe
hanyuma ice yemezwa mu gihugu, hanyuma wa murimyi aronka iyo miti ashobore kugwana nizo ngwara z'ibiterwa harimo umwimbu wiyongera. Kuri uyu wa 2026 Munyonyo harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi bafasha abagwayi. Uyu munsi akaba ari akaryo ko kuyibuka ibikorwa byabo byose hamwe no kwitanga kwabo kugira abagwayi babandanye baronka ubuvuzi bwiza. Umugenzi wacu Anila Khine Kakunze aratubwira byinshi. Kuri uyu wa 2026 Munyonyo mwaka wa 2025 harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abaformakazi bo mu rwego rw'abafasha aribo bita abaetswanya. Umunsi wo kwibuka no gushimira uruhara rukomeye abafasha mu bikorwa byo kuvura abantu bitwararika abagwaye ku munsi babafasha kuvyerekeye isuku mu gukingira umubiri no kubafasha mu bikorwa by'ubuzima bwa misi yose. Umunsi wo kubashimira, kubaha agaciro no gushira ahabona ingorane bahura nazo nko kubura abakozi bakwiye, ibibazo by'imishahara, inyigisho n'ibindi. Umunsi wo kugiranira ibiganiro canke ingingo zerekeye gutunganya akazi neza, inyungu no kwigisha abo bafasha bakeneye kwitabwaho. Uwo munsi wahariwe abaforomakazi ukaba watanguye mu mwaka wa 2010 utangujwe n'amashirahamwe y'abakozi b'ivy'amagara y'abantu hamwe n'imigwi y'abaforomakazi n'abafasha kuvura. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abaforomakazi ukaba watanguriye mu bihugu bivuga Igifaransa, Ubufaransa, Ububirigi, Ubuswisi, Quebec hamwe no mu bindi bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika ndetse no mu mavuriro atandukanye y'Iburaya. Inyuma y'aya makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu, reka tubacishirize ko ayavugwa mu makungu. Mu gihugu ca Brazil yaraciriwe umunyoro wo gufungwa imyaka 27 yagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi Jair Bolsonaro wahoze ari umukuru w'igihugu ca Brazil. Yarafunzwe kuwa kabiri igenekezo rya 25 Munyonyo inyuma yo kugerageza kugira ivyo yononye. Umuryango wiwe wahagaritswe umutima n'amagara yiwe uvuga ko ari terabwoba rya politike. Haciye amezi atari menshi 3 aciriwe urubanza azira kugerageza gutembagaza ubutegetsi Jair Bolsonaro uwahoze ari mukuru w'igihugu ca Brazil w'umugambwe wo kugendera ku rubibe rw'uburyo yatanguye igihano ciwe c'imyaka 27 yo gufungwa kubera kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa mugenzi we Lula. Sentare ntahinyuzwa yaciye ifata ingingo ko inzira zose zo gushikiriza imitahe y'ukwiyamiriza iyo ngingo zahagaritswe, ariko abamwunganira mu vy'amategeko babandanya kubihakana. Jair Bolsonaro afise imyaka 70 yari amaze igihe ashinzwe kuba muhira kuva mu ntango z'ukwezi kwa Myandagaro, ariko kuwa gatandatu yaciye ashirwa mu ibohero vyifata kibanza kugira ntahave ahunga. Nyuma yo kugerageza guturira akuma yari yambaye akoresheje akuma ko gufatanya. Umucamanza Alexandre de Moraes yagaragaje hafi yaho Bolsonaro aba hariho ubuserukizi bwa Amerika, ivyatumwe hibaza ko ashobora kuba yashaka kuhahungira. Ku rundi ruhande abamwunganira bavuga ko ico gikorwa caturutse kukugira ingorane zo mu mutwe bivuye ku miti yafashe. Wahoze ari umukuru w'igihugu ca Brazil azopfungwa igihano ciwe mu kibanza kimwe c'igipolisi ca leta kiri i Brasilia aho ari kuva mu mpera z'indwi. Umuryango wa Bolsonaro ufise impungenge ku buzima bwiwe uvuga ko atashobora kwihanganira gufungwa. Umuhungu wiwe mukuru umushingamateka Flavio Bolsonaro yavuze ko ari gukurikiranya ubutegetsi. Yabwiye abamenyesha makuru kuri wa kabiri mu gitondo ati niba hari ikizomubako turazi utegerezwa kubibazwa. Umuhungu wiwe muto Carlos yasiguye ko se ari umuntu afise ibimugora cane mu mutwe. Umukenguza amateka Eduardo Bolsonaro umuhungu wa gatatu wahoze ari umukuru w'igihugu yashikirijwe ivyaha kuwa kabiri itariki 25 Munyonyo yagirizwa nawe guhungabanya ubutungane nyuma yo gushigikira ingingo zafashwe na Donald Trump zo kwinjira mu rubanza rwase. Nyuma yo gufungwa kwa Bolsonaro, umugwi w'abagwanira ibintu vy'amaho wasigaye udafise umuyobozi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2026. Batanu mu bahora bakorana nawe nabo nyene batanguye kurangura ibihano vyabo.
ikurwa ry'uwo yahoze ari umukuru w'igihugu risize ikinogo mu mugwi w'abavuga rumwe muri Brazil, mu gihe Lula afise imyaka 80 yitegurira kwitoza mu kiringo kigira kane. Mu gihugu ca Pakistan naho, Pakistan yarahakanye ku wa kabiri igenekezo rya 2025 Munyonyo ko yakoze ibitero vy'indege mu gihugu ca Afghanistan, aho ubutegetsi bwa Taliban bwari bwayagirije ko yateye ibitero yahitanye abanyagihugu 10 harimwo abana 9. Nyuma yaho leta ya Taliban yagirije Pakistan ko bishe n'amasasu abantu 10, Pakistan yo irabihakana. Ariko nkuko Kabul abivuga, hasabwe ko hoca haba kwihora ivyo bitero vyabaye mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri mu turere dutatu turi ku mbibe. Umuvugizi wa leta ya Taliban Zabihullah Mujahid we yagirije igihugu begeranye ca Pakistan ko cateye ahanini mu ntara ya Khost gitera amasasu ku nzu y'umunyagihugu. Abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4 hamwe n'umugore umwe nibo bahasize ubuzima nkuko bivugwa. Ibitero vyakozwe n'indege zitagira abazitwara bita drone mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'indege zisanzwe nkuko vyemezwa na Mustagafir Girbuz, umuvugizi w'intara ya Khost. Iyo ntara aho abantu amajana bitavye imigigwa yo gushingura abo bantu 10 bishwe. Nkuko umuvugizi w'ubutegetsi bwa Taliban abitangaza, izindi ntara zo mu burengero nazo zarahungabanijwe n'ibitero arizo Kunar na Pakitika, aho abantu 4 bakomeretswe bazwi. Kabul yavuze ati tuzosubiza mu buryo bukwiye mu gihe gikwiye. Nikora aya makuru avugwa mu makungu tusozereka amakuru twabateguriye, ndabasezeye nongera ndabifuriza kubandanya mukurikira ibiganiro bica nka kumonesha kure BTV Burundi.